Turabaramukije mwese bantu b'Imana aho muherereye hose, abantu mu gihugu canke hanze y'igihugu. Turashima Imana yaduhaye uyu mwanya kuba twovuga ijambo ryayo. Tudatevye rero, reka dusome ijambo ry'Imana riri mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo, cete ca kabiri. Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca kabiri ku murongo wa mbere. Dusome mw'izina rya Yesu. Weho mwana wanje, ugirire ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu, kandi ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa, bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu vy'ubugingo ngo azahimbare wamwandikiye ubusoda. Niri ijambo ry'Imana ngo twovugana n'umuntu wese ari hano musi y'izuba. Jambo rivuga ngo kuba umusoda mwiza wa Kristo. Kuba umusoda mwiza wa Kristo. Turamenyereye yuko igihugu cose kiba gifise ingabo. Kandi igihugu kidafise ingabo kiravogerwa n'uwo ari we wese. Ariko iyo haba hariho igisirikare canke abasoda, igihugu kiba kiri mu mutekano ukomeye kandi nta muntu akivogera. Pawulo rero yandikira umwana we Timoteyo amubwira uko akwiye kubaho mu bihe bizoza canke mu bihe vyiwe yarimwo. Amubwira ijambo rikomeye ati mwana wanje, ugirire ubushobozi bwinshi mu buntu bwa Kristo Yesu. Tumvise amajambo menshi ngaha twasomye, ariko ijambo rikomeye aba ngo wifatanye nanje kwihangana imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo. Nagomba mbwira umuntu wese yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, amenye ko yandikiwe kuba mu gisirikare c'ijuru, yandikiwe kuba umusoda wa Kristo. Kubera iki tuba abasoda? Nuko turi mu ntambara. Iyo umuntu yakiriye Kristo aba atanguye urugamba, agwana na Satani n'isi n'umubiri. Birakwiye rero kuba umusoda wa Kristo mwiza. Intambara yacu si inyama n'amaraso, ariko turanigana n'isi na Satani n'uyu mubiri. Bisaba rero ko tuba abasoda beza ba Kristo, tutumbera Kristo mugabisha wacu, kugira ngo hatunga urutoke aba ariyo nzira ducamwo. Muri indwi canke muri imisi tugiye kujamwo, umenye ko uri umusirikare wa Kristo. Umenye gucungera imbibe z'umubiri wawe, kuko umubiri wawe urafise imbibe. Hari amaso, hari amatwi, hari umunwa, hari amaboko. Aho hose n'ahantu Satani akunda guca kugira ngo afate igisagara gikomeye arico mutima wawe. Rero umuntu uri kuranyumva, ntiwijajare, ahubwo ucunge cane cyangwa unde cane umutima wawe, kuko hari abansi bazana ku mbibe aho nye twavuganye. Ariko ube umusoda mwiza wa Kristo. Umurimvyi yarimvye bujana n'umunani ngo jewe ndi umukristo kandi ni mu ntambara ngwana n'ivyaha. Mugabisha wanje ni Kristo, nitwaba kumwe tuzonesha. Ndakwifurije kunesha intambara zose Satani yoguteza. Ndakwifurije kunesha isi n'umubiri. Ube umusirikare mwiza. Muri Bibiliya batwereka babaye abasirikare beza cyangwa abasoda ba Kristo. Turabona ba Yosefu n'abandi bose bagwanye intambara nziza yo kwizera, banka icaha, kandi Imana irabishimira. Iri jambo ry'Imana aho uhereye hose yumve ko uri umusoda mwiza wa Kristo, ugwane uneshe, kuko n'umugabisha wacu yaranesheje. Yesu wacu abahezagire cyane. Dusenge. Mana, turagushimiye ku ijambo ryawe. Turagushimiye Mana ko watwandikiriye mu gisirikare c'ijuru. Turabasoda ba Kristo Yesu. Ndasenge umuntu wese yakwakiriye ahari, umushoboze kuba intambara nziza yo kunesha, kugira ngo kuri wa munsi nzaba niyavuga azasanganira umwami wacu mu kirere. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen.